gusa uko biri kose tubaye kugira duhanura abantu n'ikindi kintu niyamiriza ku bahungu ntange conseil ngaha nyene umuhungu usaba umukobwa ngo ndungikira ifoto wambaye ubusa muri umuhungu ibyo ngo bikunda abantu bari mu bihugu byo hanze bamwe bita aba diaspora bajya nyene niwe ndiko ndabwira jewe bikora nka kumenya ca ndakwanga kaho kusaba ipica umukobwa ari yambaye ubusa wishakira iki tumurondera umukobwa hiyuri nimukubita moya mbiri mugabo ureke kuvuga ngo ndungikira video ngo wambaye ubusa ibyo nibibaho uri umuhungu kuyisaba cyangwa uri umukobwa kuyisaba uri umukobwa naho bikoze sinzi ko bari bishobisho haje umuntu bamukundanye ni Alvella Muhimbare kuri micro abakunzi basandi Umoja TV ndabaramukije cyane muraho neza nizere ko mumeze neza nkuko nabanda bifuriza buri munsi ni ku munsi mwiza umunsi twagendewe ko n'umushitsi w'iteka ndakanda mwita umushitsi w'iteka akaba ari uyu musore mubona ngaha yandiye showbiz niwe tugomba niwe kano gafoto kanje ni keza ako gafoto ni keza karabe kandi bakamfotoreye nganye wari ufite imyaka ingana none urakomisa ubwana undi umugabo yihaye ijambo ntanana arimo karibu cyane kuri sandi ndakunda bwa karibu sanzwe uko murafungura iwanyu kubera ari abantu bace bakubaza ngo yewe ngo urajya yakujya koko nimba usanze bari ko arafungurisha ikinya urinda ndende numva umuntu niyakubaza ngo yewe ngo urajya tumenya ko adashaka gufungura ngaha ibujumbura ngaha nta muntu azokubwira karibu shikira nk'ufungura Starboy tuze twemera ukuri kw'isi kano gafoto kubera bakamfotoreye muri no studio cyamvuga ati reka ndakerekane ni keza of course ni keza karameze neza urasa neza cyane n'ubwo atamuhunga bamwe okay sinovuga ko ndi mwiza ariko ubwiza bwose mfise n'ubwiza bw'Imana ndabaramutsa abakunzi ba Sandi Umoja TV kandi ngo si Ngo Numu mama uko biri kose reka ndamushimira hari hose novuga ariko igikorwa cyiza yakoze aho uri hose wubahwe mama ubandanye uteza imbere ugwaruka gwani wacu mu Burundi nimba Alvella aza ngakaronka ayagura twatuntu tuyiwe cyanye hariya anye behind camera akaronka agasosi nayo guhonga bibaye ngombwa gonga si bibi mugabo kuri Jeve masimponga kabisa urahonga reka namubabwiye singoma ngo rinde yidondora bamwita Starboy kuva muri Isaac TV no ko ndumu YouTuber kuri Isaac TV nsanzwe nkora kuri micro za Isaac TV murabizi mwama mwambonye kandi ndabakunda cyane aho muri hose ndabaramukije mugira amahoro aho muri hose ibikorwa byanyu bigende neza cyane gose kandi ntibagire kugira subscribe ndababwire murumva uyu mungasubye amajambo hari umuntu arabi ikiganiro ugasanga ntaragira subscribe aguma arabi ikiganiro cyo kukaya kaboro kagakengera kugira natwe turagishaka ngira ikiganiro nazo bwa mbere kukibona Starboy mava ndagwe bunkoresha washimye gukoresha ikiganiro mu journalist okay tuandane turege uyu mungasubye amajambo amaze kuvuga amajambo nka 30 maze kuvuga amajambo abiri gusa nkunda abakunzi banyu na boss wanyu ndamukunda ahubwo arabava ncorira mukanya mugutuye ariko reka tubirekere nga Starboy karibu cyane kuri Sandi Umoja TV merci beaucoup namwe karibu kuri Isaac TV twakoze umuturabizi nama nakoresha ikiganiro no munsi nagiriwe bakwe byo kumuntumira mu kiganiro cyangwa uko nanjye nama nagutumiye mu kiganiro cye wanje kandi ndabigushimira okay nanjye ndagushimira of course Starboy ngo ntahonga abana b'abakobwa cyangwa bagore oya mu buzima si mponga guhonga ni bibi mu bisanzwe kuko umaze guhonga umuntu nk'ubu deja je sindi mu rukundo nta mukunzi ifise dusohokana sivyo umva Starboy ntitubeshane tugende akarongo ko kandi urisire ko atamukobwa ufise mukunda je ndi single vraiment umuntu azi ko dukundanye azi kwandika muri commentaire je ko mfise dukundanye kuri single sawa navyemeye sura ko guhaye muri uno mwanya ndabiryohererewe kuko numva ko mbayeho areze nta muntu anyandikira ngo umunsi wose ngurahise utanyandikira abantu banyandikira n'abantu n'abagenzi bite ni sawa wiriwe neza ndumva ko mnezerewe abantu bose ndabafata kumwe ata muntu ndiko ndafata neza kuruta abandi sivyo aho nyene aho tukiri ngaho uravuze ngo uno mwanya urumva biryohererewe bivuze ngo umunsi wigeze ko ufise umuntu mukundana wari ubangamiwe wari uri jene byategwa naho ni nabanjohewe ariko hari igihe sometime uba jene umuntu ugasanga wihenza akabwira ngo umunsi wose urahera utanyandikira umuntu arafatirwa birashika so abari mu rukundo babandanye bakundana kandi uwifuza gukundana nakundane ntacarabi Starboy ni hano hari kontra yuko umuntu mukundana umwandikira buri mwana so novuga yuko umuntu mukundana umunsi wose uramaze gukundana n'umuntu gamara umunsi wose utamwandikiye uraye message akwandikiye so
ushobora reka ndagurugero ukundana n'umuntu ushobora kubyuka mu gitondo ukamuramutsa ukamubaza ukuntu yaraye hama niba yaraye neza sawa ukamusezera ukamubwira ati rero ndagiye mu buzima bwa misi yose pwe binayisha nimba musubira guhura ku mugoroba ukamubaza uko yiriwe sikuba nsigaye mfise urukundo rwinshi je abantu bose ndabakunda n'abakunzi banyu bose ndabakunda cyane nta muntu nanka nta muntu nkunda kuruta uwundi mwese ndabakunda kandi Imana ibahezagira ibyo mukora byose kandi nta muntu abaho yishimye buri gihe cyose urashobora kwishima no munsi ukababara kandi iyo utekereje ntuzobora umuntu avuga ko ujya umuntu aratekereje usanga aroka iyo uri umusazi uvuga cyane ntihazobora umuntu avuga ati ujya umuntu avuga cyane ariyemera rero icyo uzobura cyose mu Burundi cyane ku isi bazokikuvugira ko nabi niko bimeze nta muntu bavuga neza misi yose mbo umvuga nabi uburenganzira bw'iwawe je nta mpamvu yo kukuvuga nabi ibishikira sivyo mba nifuza ko bishikira abandi oya wavuze guhonga mu gihe rero bandi mu rukundo mpunzi wundi muntu aho guha wundi dukundana nabankoza amakosa ariko umuntu mukundanye umuhaye amahera ntubumuhonze Starboy bwa mbere uja ku mupfumu ni kihe kintu cyagutangaje mbone njya mbere njya ku mupfumu nari ngiye kuvumbura of course nari ngiye kuvumbura umwigeme amaze kuja ku mupfumu nari ngiye kumuvumbura ku mupfumu umwe yaragiye ku mupfumu agiye ngo umuhungu akunda ngo amukunde ku nguvu bidakunda cyane muvumbura ariko umupfumu ndicara amande y'umupfumu cya ndirukana uwo muntu nari mvumbuye turirukana ariko tutabeshanye ibi bintu byanyu muvuga ngo mwavumbuye sivyo muba mwabivuganye nabo mugiye kuvumbura cyangwa mwumva amakuru mukabasangana twe turumva amakuru yuko ariyo bari muga ntibamenya yuko ariyo tugiye ntago cyo tuvuga ati niko kazi kiwacu kugira tubahe ibintu biri update kugira urabona ni wakora ikiganiro gitekereje ntumbeshe Starboy hari umuntu yaguhaye amagana yakubira ngo nakagiye ku muvumu gene umuvumu iwabo ndamubura cyakubira ngo yagiye ku mufumu ambwira ngo yagiye kwanuze nyuno witwa uko baca barampa address ngiyo cyasangane ku mufumu nanje cyamugati simba ngana natwaye ikiganiro kuva mvuga sindabona umufumu reka nanye ndamwegera of course Barundi cyo twotahura umurundi ni wamukorera akantu kagumutekereje guca ni sawa ntazokuraba barundi turabazi mukunda ibintu nyene biri shosho suko umurundi watekereza ukagenda wicaye ukagiruko ntazokuraba ariko babandanye badushigikira bashigikire ni TV wanyu baje no kuri Isaac TV bagire subscribe byo byiza cyane gose turabakunda kandi ni TV murishigikire kugira nabo babandanye kuronka isosi ntuzohabubwira umusheri wawe kwezi guheze ngo ibana ngoma mbega ni 4500 ni 2005 mikate yani ni 2005 mikate yaheze usaba amafaranga je usaba amahera dukundanye nkeneye kugura mikate kwezi guheze uri kwimana je asha ahonye je nitwohuza Starboy muri kino gihe turi mu gihe ntucubihindukiza kubera mvuze ivyo vy'imikate okay bandana Starboy muri kino gihe turi mu gihe abajene benshi arabajene benshi cyane mu gihe tugezemo ariko benshi muri bo nta buzi bafise bakora abenshi muri bo birirwa bicaye ku marigara ari abantu baba bize na corona yarabitumye corona yarabyishe ibintu birabana bicane gusomba abandi birirwa bicaye ku marigara abandi kuri filme abandi mu matelefone nakaye kajambo bumva babwira nk'umusore akunda gukora kandi afise vision arabakura icyo novuga kwanza reka nsaba Imana kwanza ibahereza akazi kuko kubona bicaye ntago bicaye ngo nuko ngo adafise akazi ko gukora kuko twebwe abahungu turakora mugabo umukobwa aranika amenya akagenda agakora akaronka inoti akaguma yahonga abahungu aho kuyakora ico turashobora kugiharira ntuvuge ngo twebwe nta muntu numwe biterwa n'umuntu ico twogiharirako ntuvuge ngo umukobwa twe turakorera amahera matukasa matuka y'abahungu ni nkuko namwe ari abahungu bakorera amahera turetse n'abagabo hari abagabo bakorera amahera aho kugira ngo bayashira abagore babo bakagenda kuyahonga bakobwa bajya abagabo kuyaha umugore we akayahonga undi mukobwa ndakubonye kwera ndavyanga umugore wawe mutagatisha tagati ese yajana hanze uyakoresha yani kintu ndiko ndanka nico uri kuravuga ngo hari abakobwa ngo dukorera amahera ngo tugaca duyashira abahungu kugira abahungu bose bicaye batafisa akazi suko batabufise mwanaume ni kazi ni kupambana sura ya kazi urerekana isura y'akazi uri ku kazi kuko turapambana urazi kuguronka amahera kugura parcelle ukubaka inzu ugashiramo umugore ariko iyo uri kuravuga ngo mwanaume ni kazi ni nkaho mengo kutwumvisha yuko abakobwa natwe ntidukuriye gukora ubaza yuko uri umukobwa yokora ukambwira ngo mu nzu yawe wubatse uri umukobwa nkazi yokoye we ariko bama babajanye abakobwa ntibariho bama bacanye abahungu bariho babajanye cha wiyumvira ari ivyo bintu nanje uri umukobwa ntiwambwira nje mu nzu yawe ndavyemeye ipu ucuze umubwira ati wa mugabo inzu ni wanje utahe amahera ya rasiyo ni je ndi amahera ivyo vyobaho uri umukobwa ukundanye n'umuhungu naho uzo ufise inzu uzotume ugerageza uri umuhungu mupange inzu iyo mukobwa muto muri panga kandi iyo nzu mupanze uri umuhungu bari uzoyirika ayo mahera iyo yindi nzu
oya ikintu gikomeye n'inzu twebwe abahungu tuzopambana none nka Jesse sindiyumvira no kugura parcelle ikintu gikomeye n'inzu ni ratio inzu na ratio no kumenya nimba musi umwana ukamenya umwana arakeneye iki umugore nawe arakeneye burya abagore turakunda guhabwa naho bufise ibintu byinshi cyane gose kandi hariho n'abahungu bakinisha idira abigema akavuga ati tumurye inoti uriya ugira nitagatifu kandi ugasanga arafise umugore mugari ikindi kigabo kiza ku mugore wiwe akaje ashaka bakijya inoti muhungu ukora ivyo bintu namakosa cyakubireke ni bibi ntabwo ari byiza sindabikunda Starboy no musuramutse je ndi umugore wawe sivyo ndi umugore wawe tubaye mu buzima bwiza turakenye nako mu buzima bubi turakenye handi kujya ari kwipigo urumva oya ndamutse nakoresha akajambo ndamutse la supposition est toujours fausse urumva amakaza umugabo afite amafaranga uvuge ngo amafaranga sivyo menshi aho birati jewe ndakeneye kujyamana n'umugore wawe rimwe gusa nzoguhereza amafaranga angana ni miliyoni 100 z'amarundi wokwemera jewe umugabo nzofatana umugore wawe ariko niwasubije ikibazo nakubagira sinovyemera cyenda guhana explication umugabo nzofatira ku mugore wanjye azomuje ntabona mufungure ntabona ndagufasha uri umugabo uri ku mugore wanjye nukuri ko Imana twogwana umugore nkamanza nkamwihotse hari injya zitasangirwa hagati y'umugore wawe n'umugabo ateke umugore ntasangirwa hagati y'umugore n'umugabo bari kumwe ninda bafise amakosa bose bari mu makosa none kubera ikaza kufungura injya yiwanje kandi azi ko ari yiwanje twanditse no n'imbere y'amategeko none kubera ko umugore wawe yemeye kandi azi ko afise umugabo uvuga yuko ubwenge bw'umukobwa n'ubwo muhungu sico kimwe majama kugombye kuvuga ko twe nta bwenge tugira barabeshwa sometime murabufise mugabo umuhungu azanye ya mito muri kitu Starboy urabizi ko hano hanze hari abakobwa bafise ubwenge gusumba aho umwana w'umuhungu ndabizi ko bariho usanga nawe ndagusumbye ubwenge ivyo ntabyo nzi sana umunzane tubipime n'uco bivuga gusa uko biri kose tubaye kugira duhanura abantu n'ikindi kintu niyamiriza ku bahungu ntange conseil ngaha nyene umuhungu usaba umukobwa ngo ndungikira ifoto wambaye ubusa nuri umuhungu ivyo ngo bikunda abantu bari mu bihugu byo hanze bamwe bita aba diaspora bajya nyene niwe ndiko ndabwira jewe bikora nka kumenya nca ndakwanga kaho kusaba ipicha umukobwa ari yambaye ubusa uyishakira iki tumurondera umukobwa hiyuri nimba kubita moya mbiri mugabo ureke kuvuga ngo ndungikira video ngo wambaye ubusa ivyo nibibaho uri umuhungu kuyisaba canke uri umukobwa kuyisaba uri umukobwa naho bikoze sinzi ko bari bishobisho haje umuntu bamukundanye nuzo wigera umwizera yuko muzaba nibihe vyose meme naho mwamubana ari umugabo n'umugore nuzo pime ngo murungikire video wambaye ubusa n'amakosa mu buzima bw'wanje sindabikora nta nivyo nifuza ko ubinsavye uri umukobwa aca ndaguheba ari umukobwa amaze kwandikira akabwira ngo ndungikire ifoto uturabe moya mbiri turi abana ari umukobwa amaze kwandikira umwe babiri umukobwa aba bahungu uno musi we navyo urasaba uyambwira yego canke oya tureze no kubisaba jewe sindigira mbona n'umuntu anyubahutse ngo ambwire ico kintu none twiba duhora iki none ntavyo nzi muri kano kanya ndakubuye ngo bigenda kunonoma ndakobesha twabahanuye ngira ntavyo bazokora ushobora kugira inama umwana w'umukobwa nta muhungu n'umwe akwifuriza neza cyangwa gukunda ashobora kukubwira ngo ndungikire ifoto wambaye ubusa abagutesheje agaciro d'ailleurs abagusuzuguje ni nkuko umugabo afise umugore wese aza gukorondera umwana w'umukobwa agusaba ngo mukundane muryamane abakugaye abakobwa bavuga ngo nizo hiti ngo abagabo ngo nibo batanga umukubita bizu akaca gukubita 300 erega si hiti ni kura ko baba ubukene my friend no gupfa imitima barashonje ariko si ugusonza kura ko abakobwa bose bashonje bagenda babikora ivyo kandi abakobwa muri Bujumbura nibo basigaye bafise inoti hari umukobwa uzabona nyine nko muri kumwe ukazamuma ngo dufate taxi dutaha ukazamuma gufata taxi gushikana muhira nawe akaca gikima nama yarakuye ariko reka tuvyite ko ari kwa kuntu ngira ngo abakobwa twe busanga tambigambe myinshi dufise nka mugabo example rero ikintu cambaye ko nshaka ndakivuga twahuye n'umukobwa ari ku kinga mwiza cyane yana bakeri inkuru ni story yashitse kandi yabaye umukobwa mwiza cyane ari kuri taxi vero cyandahagarika mu taxi vero ko yaje sometime nimba ntindero nimba ndinda navyonzi cyandahagarika umukobwa na taxi vero hagarara cyanawaza umukobwa ni sawa ati none wewe iyo ugiye kuramutsa umuhungu yagutumije kumuraba kuri ubwo bwiza bwawe birashika ugafata iyo taxi vero kaca kumuraba ngo aha mwambwiye ngo ngende ngufata taxi kubera iki ngaho utayifashe kandi uri kuragenda mu bikorwa by'iwawe bya misi yose ngo none ngo umuhungu ampamagaye ntegerezwa kugenda ameze neza ndi muri taxi ayirihe uri kura konsoma inoti ya taxi munga sometime urafata gakinga ariko tureze n'ivyo ajya mahera konsomye uri ko yatwara umuntu nawe abafise ikindi kintu akeneye suko
none kubera iki nabo baba bashaka kudukonsoma bagafata amataxi makaje na taxi ko kuraba kweka toza niyo taxi vero kugira utwo duhera twa pembeni umuhungu nawe ashobore kugira ane kutwisumamwe. Nanye mfise amatsiko yo kukubaza ikintu kimwe Starboy kubera iki abatipe urabona nk'ubuje twicaranye ngaha turi kumwe turiko turaganira ikiganiro dushobora kuganira kurangiza ikiganiro ukambwira ati Alvella none uzoza kundamutsa ryari Liriya jambo iyo umuntu arivuze nk'umuhungu mugenzi wabo riba rishaze gusobanurira. Mbo umuhungu wese akubwize kumuraba ntibisigura yuko kabashaka ivyo ashaka. Urashobora kuja none je urazi ko arabakobwa bamaze kuzakunda bakagenda uko nyene. Ariko hari nabamaze kuza kuraba ntibagenda. So bivana nimba vyarashitse naho nimba bitashitse ntivyashitse. Kwa documentaire kuri ico. Nimba vyarashitse naho Imana imbabare naho nimba bitarashika Imana ibindi. Gusa ntibisigwe yuko umuntu wese kuko natwe sometimes abakobwa baratubwira tuce kwaramuza tukagenda kandi nawe nakazi kagenda uko nyene none nimba ndiko ndavuga ngo kuri kamera rero nimuza kora ikiganiro umwigeme waraje kundaba ukagenda uko nyene bivugiye ko waje kundaba ukagenda uko nyene kugira babibone yuko bishoboka ariko nimba waranagiye nuko muraba Starboy akakugora navyo urashobora batambeshera zibona umwana w'umukobwa wabize ico kintu ntashobora kukubesha ari abakobwa biyemera kugira babona ati ngo yabikoze ngo nunjya wapi suko bira yuko ari umukobwa ashobora kugenda agahagara imbere y'abana akavuga ngo umuntu twarakoranye ikintu mutayi baje bo kuri 11 none baje hanye ubona koresha ikiganiro bariko barabikora urubira wabishe kukajya kuri 11 nawe kuramukanya nabajye bakora 11 ndahazi kuko je bamuci bitoke kuko 11 ndayizi mugasa je no kuri Imana imbari kintu nirinda gusuma umukobwa ntanga inoti wanje kugira ampe icaha never aya no tuma niburi uko dukundanye nkamwikozako mbega bavuga nkamwikorako muga gusuma icaha ndagitangira amahe inoti utuma ngenda mu restaurant nkakwita kagari nakanyama nagasombe ntatameze neza. Starboy uremera ko kujyamana n'umukobwa atari umugore wawe mutubakanye ari icaha ni icaha kwe nakaye kajambo mbwirira abahungu babikora n'abakobwa babikora so ababikora by the way sino bahanura kuko umuntu wese afise haronderera uburyohe nimba bikoze abayumva aryohewe nanje nkabikora nkumva mbihiwe umva sinojija umuntu ngo ubikora ngo Imana imuhane Imana iramubona nimba akora icyaha kizi nuko akizi kandi nanye ndasavye Imana mbere kuri kamera ndasaba Imana kwa twasabye mu rushengero je ndabisabiye kuri kamera niba bimaze gushika nkabikora Imana imbabarire kuko bavuga no kurota uri kurabikora ni icyaha ariko usanga amaze kubirota mbere ndasavye imbabazi imbere y'Imana n'imbere ya kamera. Yeah. Starboy nk'umujournaliste ubikora neza umaze kugira abantu benshi ufashije bakagira kore ni gute ubona umuziki wo mu Burundi hano wacu? So umuziki wo mu Burundi novuga yuko ingorane ukiri mu muziki wo mu Burundi nuko hari abantu abaririmbyi benshi usanga batumvikana ugasanga ntakunda mugenzi wiwe uyu ntakunda uwundi kandi nta umoja uhari bavuga ati umoja ni nguvu ikintu cyose mukoreye hamwe birashoboka hari urazi fari yazakoze anyindirimo na Sabi abantu boyirabo kuno babangana bo bari benshi cyane no kubera iki batakorana indirimbo yego barakoze indirimbo kera ariko nk'ubu bo kwimbira bagakorana indirimbo n'abarundi bavuga ati kumbe bahora babateranya bakundanye reka dukundane twese dukundane kuko ikintu cyose atagusupportingana kandi umuntu uzomubwira ati fasha ushaka udashaka ureke kumfasha navyo kwinginga kiraba ushaka udashaka ureke kukiraba navyo kukwinginga niwirengagiza ibinye waguza amamega ya limitere yawe mega ya 10000 limite nuraye kino kiganiro uzobukoze icyaha Imana izokubaza warenganye ikiganiro ufisa amamega uranka kukiraba ukoze icyaha rero umuntu ntuzomwinginge kurabira ikintu kuraba ikintu mubwira ati fasha ukirabe mugavyanse numwinginga uramureka niko ngombwa yawe kandi umuntu umudiraze mukundana kankura mureka kuko afise impamvu yavyanse nanjye ndiraze nkavyanka ndumuhungu n'umukobwa afise impamvu navyanse ndeka birakwiye nk'umujournaliste mugenzi waje tuzamusozera ikiganiro cyacu nakaye kajambo nka akabazo nka kamwiturisha ngo dutatumva bifuza ko Okay, niki cyatumye uva muri Rukundo TV ko nayo rukuru umujournaliste muri Rukundo TV ukaza gukora muri no TV novuga yuko Sandi ukaza gukora hano mbega akanoti yari akabaye gakeyi ngaho curonka kenshi amato nsumira ngo akanoti ngo ngaha karahari bakoresha na kamera izimbye Sony bazi miliyoni bakoresha mu gufata ama video ya ba Big Fizzo umva amafaranga ni menshi cyane mu cameraman hariya abatagase
hari n'igihe akamera ngo ariko arafungura ariko aranyuruma akamahera ari menshi. Impamvu navuye muri Rukundo TV sizi yuko ukija kuraba ibikorwa kuri Rukundo TV bisa nkaho twari tumaze ya kuri Rukundo News TV bisa nkaho tumaze igihe twarahagaritse gukora sinzi ko wabibonye niyo mpamvu yatumye ushaka kubwira usubireyo vyemeye umunsi byashitse nzokwishura uzokimbaza ndakubaje ariko nawe urabibona yuko bidashoboka kubera ko mfise ahandi ndiko ndakora sivyo nagashiri wakuyeyo hariya ko bavuga ngo umuntu gwafata micro ngo ntabura umusheri none je ko ndi singo kandi ndayifata nyine uriyishuye nawe uravyo nanjye ndashaka kubaza nawe ko ariko bimeze nakandi kabazo umva wumbaze dusozergana je novuga yuko uko biri kose no kwifuriza amahirwe mu kazi kawe kamisi yose utera imbere na je nifuriza amahirwe mu kazi kiwanje ka journalisme nawe ugira amahirwe Isaac TV mugende mugire subscribe mugende no kuri TV no mwigeme wacu mushigikira rafise na filme be hajya wishira kuri channel ni filme umwanya iri kuri channel yanje ya YouTube okay tugendere kwiraba ni Alvella Gahimbare cyane Muhimbare Oki urumva ko nizina na ribosheje tugendere tumushikikire turabe filme yiwe nanjye mushikikire kuri Isaac TV ndafise ikiganiro meet ikiganiro bita home turafise ibiganiro bita comments turafise ibiganiro kimwe ku kintu byinshi cyane kuri Isaac TV biriko ni byinshi mugende mudushigikire nimba utari yabonesha kuri iyi channel cyane kuri channel yiwacu ya Isaac TV mwaracerewe cyane mugira mu mwawe ndabakunda cyane Starboy urakoze kumanya wawe urakoze nawe asante sana na cameraman tumushimire hariya awe turabira muri kamera ntatubona Imana igumugisha nawe igumugisha umugisha Isaac TV amina amena kandi abantu batarakizwa barabe bakizwe kuko umuheru kazo Yes ari hafi umuheru uri mukuza n'amaguru azokurukira mpuzu zobona two umve yavuze ngo azeza nk'igisumu mugabo bavuze duhuriye mu gisagara abanyagisagara rero bose n'abanyamuyinga baze mu gisagara cya Bujumbura turindiriye ndabashimiye abantu mwese mwafashe akanya mugakurikirana kino kiganiro Imana ibaho umugisha mugiraho muba mubahwe ciao ciao